bikora mu bubare mu majoro. Asante sana, ni indirimbo Fake Prophet ya User Lopez anakubwira ngo kabisa aba Fake Prophets mwese ati mwubahe cyangwa wapone I don't know sinze niwe katubikaze musabize Black Fake Girl the Stars from Monday to Friday 1 p.m. to 4 p.m. saa 3 kumwe namwe bigenda fresh sasa mizi Black Fake Biggie kuri mikro ya mbere dinye ndese mikro ya kabiri dinye ufashize twakira umutumire wacu. Merci beaucoup ndabashimira cyane abadukurikirana ndabashimira cyane batwihanganiye kandi abari barindiriye nyigishika mu mutumire wacu tubashimire cyane ndabashimire cyane byimva mutima umutumire wacu araberewe asa neza tumwakire isangiza Black FM nizere ko ari ryambere ubuje muri Black FM yego karibu cyane ni bon yego ameze neza abatari ko barakubona uraberewe cyane merci beaucoup kudagomera merci beaucoup merci okay yitwa User Lopez kumbura rafisi irindi iryo ni ry'umuziki canke ni User Lopez ni izina ryanje ry'umuziki hama izina nayo ry'abavyeyi izina ry'abavyeyi benshi banzi ku izina rya Juma okay ufite izina rimwe gusa Juma vya Mungu Juma okay apati yakuvuga izina giwe ko atari igikirundi no Juma vya Mungu ni izina ry'ikirundi vya Mungu ni igikirundi ni igikirundi no buri vya Mungu mugabo kandi sije zina riri mu mazina tanka vya Mungu bari igikirundi kurumva wewe ni igikirundi vya Mungu ni igikirundi vya Mungu ni igikirundi si kirundi mugabo mbega basha sinzi exemple no guha mugabo nyene urumva c'est pas igiswahili ni vya Mungu donc ni nka kujya ushaka kuvuga prénom genre prénom kabuyifise iri mu kirundi mugabo ufise indi signification cyangwa kabuyifise mu kindi kirimi ariko ifise signification ijyanye nka ni bw'Imana by'Imana something like that mugabo nka kujya ushaka kuba witwa Digne mugabo atari Digne ngo donc ni Digne ni prénom ili mu gifaransa mugabo gasanga insigurushiza mu kirundi ikindi kintu asante sana vya Mungu Juma uyu mwana ndashaka ndagusigurira izina tivapeye monsieur tivapeye kibazo na ngurushize mu izindi oya none urabona ndashaka ndasigurira izina ryiwe urarenze sana tubwira amateka yawe nivyo urumuririmbye je maze kubona indirimbo ya YouTube kuri YouTube yagiye kwezi imyaka 2 igiye ko ndimo kumwe na Freema Boy indirimbo yise Yellow munyuma haza ni Pepe yari cover ya Bosso mani henze mu mahaza Sweet hanyuma haza Fake Prophet ariko ndindi wakoranye na ndibo nkunda cyane wakoranye na Kyla indirimbo wise Love Me ndimo nakunze sana kabisa mu ndimo nigeze nkunda Yellow nani yendi Yellow bya bien Freema kowe iraryoshe ndabesha yego iraryoshe vumeze kandi arabizi kuva kisohora ko mvugishwa ashara umushabiki wanje wa mbere niza gufata umwanya wumviriza tuza kwiyumviriza tutangiza gato urugendo rw'umuziki muziki utangiye ko tudakoze burya kuva kiyo tanaririmba muzee tudakoze tanaririmba utaje muri studio akonza gutanga bamva ngo wabaye umusani na byagenze gute tubwire dusangize gato urugendo rwaho mbo kawaida jewe nararimbye kuva kera ahubwo naratangiye kuririmba ibintu by'amakava nari umuririmbyi wa kava mbo igihe cyambere ajya babajije ikintu ca kubera kina natevye mfise imyaka 2 nariko ndakora nuko naciye fatwa na Zenges Records baramfata nyine turinjira muri contract turakorana mu by'amakava kava zero zarafasha igihe kinini mbo mu nyuma yo contract rafa batipe baragenda hanze baransiga je nyine ngaha nacivuga ndafise agakonte kanje nigeze gutereka ngende ndagakorereka izo kava zishira ziri muri Zenges nyene hajye nyine muri mu konte ya Afro Music Cover yego ariyo konti yitwa Afro Music Cover niho hakina ba Ines Hagiye n'abandi bose twakorana bose hama ico gihe y'imyaka yahe imyaka kera ngo haciye imyaka ibiri n'inusu yego wameye gute ufise imana kuririmba wewe ndo none abantu nibo bakunda kumbwira yuko ndashoboye na jewe ndavuga reka ngerageze ndabe ko nanje nuko ico kintu entre sinenzi kwiyemesha habishoboka mu kirundi nese ubwo uroze ko uzagenda nese ubwo bavura none mwumva wewe cyangwa ariko mwumva neza
akaragerageza oya antwa yabishoboye apana ndagerageza kuvyo je nariyumvira aranarenza ahubwo tumukomera amashire yego vraiment oh merci beaucoup Yiza Anita Lopez bimeze gute dushaka tubwire mu kiringo uri kurakorana na Zenges Record muri bijya by'amakava n'ubu unye haba habaye ico kibazo nyine cyo kubagiye hanze canke ni kubera ko peut-être atasubiye kuboneka communication canke navuga ati reka nanje mbandanye nkora ivy'iwanje mbo ikibazo cyabaye ni kubera abajya batipe bara en fait baradukorera amakosa ncamakiye kubera twarakora iyo konte yacu Afromusic Cover turayikorera iraduga sana ariko mu nyuma nyene tuza kubona nyene abatipe bagiye batadusezeye kandi irya konte nyene yadufasha donc yaradufasha kutumenyekanisha hanze y'ibihugu no mu bandi bantu en fait niyo twadufisemo abashabiki benshi batushigikira niyo y'inyenga niyi Afro Cover Afro Music bandana ntaco bandana ni ko ndaguciriyemo none uko nyene ko ndabivuze en fait sindatahura exactement bagiye batababwiye yes mugabo nta contrat mu mwari mufitanye yo gukorana canke ni bimwe nyene vy'ikijama murabona ko munabana hafi canke ugasanga kugenda kwabo ni juste ko baba baragiye hama communication irabura canke byagenze gute exactement mbo baje batipe bambere baratubwiye dukorane bazoduhereza amakontra cyambere kwanza dutangwe kwanza kubereka kwanza ico tushoboye turakora ndibaza muri ico gihe we twarakorana muri muzeya muri Bologna Munda company hajya kwanza nacenda gutoka kwanza gatonya nibaza uravyibuka turatoma pe bana banjura bati ndabona turakorana na Afromusic Cover turakora bo turarindira ama container twabonye niyo twaje tuvuga no nyabwo twobandanya tuko turakorana uko ibintu bidafise nyene n'inzira tutabona natwe turaja nyene ejo bizogire ico bivuyemo ntituzobanye nyene twishuza twaje tuhagarika umuntu yahagaritse sikuvuga ngo bagiye twahagaritse kuba turonka amakontra baderetse kwanza amakontra yacu okay aiwa mu kijya gihe nyene two turarindira ngo amakontra azoboneka abati bace bagenda nitwamenye ukuntu bagiye ubu Zenges yarugaye irakora Zenges nyene naravise ngo umenga yarugaye irakora sinzi rero bagiye bagira muri Amerika bari Allemagne niba ni Allemagne bagiye mu vya Serbia inatumika bare ni sana hama rero mu nyuma ubonye bagiye Vaticanze muri carrière solo yiwanje byakugoye byagenze gute kukubaka nuziraga kantu kiwanje nari narigeze kubaka ko akirika hoze mu wa mbere yatangiye kumanura ico gihe ndibuka ni Digne Delicia uyo nyene ico gihe niwe yaratangiye kumanura parce que Bienfima wecho yashaka ko rya yelo tushira muri konte yiwe kandi akanamugira yuko indirimbo ziwe yo zishira kuri konte yiwe ndamubwira ko iri kwishira kuri konte yiwe ntushaka gukreya YouTube yiwawe Nduka create niwe ariko aramubwira ntiyarazi ngene ba create YouTube nabeshe uri yigukreate yego yaraze kuri banabora mani bagende kumukreate Jeff mutipe afashije ko create ya mahera yakurashe oje naje uze muri aya singoyo barasabye na hatanga ndavuga nabwo no shagiso office bazi baragukorera ndatangura nyine ndakora uko nyine naho narifise abantu bake ndavuga je sinogira nyine parce que umuntu agenda aduga buhoro ngo ndakora mugabo inyuma yo ngaho niho Afromusic Cover yakimfata rero iramfata turagenda turakorana na kaga konti kanyenda gata ariko yo kugaruka rero nace mvuga nabwo no genda kandi kugura indi shasha ahubwo reka ngorere kuri rya nyene izoduga buhoro ariko Imana ishimwe indirimbo narekuye nshasha yacinduza sana kandi iko yaduga buhoro nuko mubibona Yellow na Bienfima byose bigenda gute amaze kubona bishitse ngani hashavuye yarashavuye kubera na postinze en fait cyambere parce que ico genderuka Fizo twari turi kumwe na Fizo kuri tournage yanuze ya clip video yiwanje nyene Fizo niyo yarari rero kuko yumvise iyo ndirimbo ico kintu cyarambaje Bienfima cyaramubabaje kuko Fizo yageze kuvuga ijambo avuga Frima Boy wori mu ancien kalakala wa kera umupeti ngara ashobora kugukubita hasi vima nawe nyene ukemera kweri
rero Bienfait kuririmba rero ibyo bintu Bienfait rero byamuryoheye nabwo yashizemo n'ukuboko kwiwe yarayiravye uko nyene irarengana tu neza na posting nta ikintu na kimwe yigeze gukora polisa anyway indirimbo isohora urabandanya ko umugabo nakuri sora indirimbo ko sikirenga haba impamvu nyabaki impamvu ni kubera nyine atamu manager mfise urumva ndabikora je nyene iyo niyo mpamvu ya mbere uburyo usanzwe ukora wenyine usanzwe ukora ku apare by'umuziki kikwinjiza amahera ikimereza amafaranga apare n'umuziki yari ubushoferi umugabo rero ibintu by'ubushoferi ubundi bazanamo murabizi biragoye nyine bitoro kwa ibintu nk'ibyo ngaho ubuzire bwarabuze inadirimbo yavuze ngo iraryoshye turirimbe gato tuyumvirize abatarayumva yumve jewe numvirize ivyo bintu yavuze ngo biraryoshe jana iyo nakunze nabwiye nakunze ijya muri kumwe na Kayla nayo rero je ntabwumvirize cyane gose sinzi ko duciza gato twumva ndaririmbe Gerageza ko hasifira kuba shepo vitombo utanitoa wala kwenda kwa hizo zako skendo unaenjoy na niwana mapenzi kila kama utoto tunatupia kwa before malaika wote wanadai watawaka malaika I say come napata mwanga kuna kurangi yako unavyong'ara hakika mwili wako napata mwanga kuna kurangi yako ni rangi yako yo siyo mkorogo ni rangi yako yo siyo mkorogo hamwe na Kayla nayo merci merci abaririmba neza merci kubera yakoze ibyo hamwe na Kayla nayo tumve nca ndirimba ahantu iwanje I saw a girl uri gutunda rikomeza nobody like you for me this lady but like me be king oh baby never always if I want make a fuck if I want make you fuck baby confianga for it's your body and forever if I want make a fuck baby confianga for it's your body and forever no if I Kayla mwawe gute mbo Kayla twahuye kuva kera ari umugenzi nyene twahuye kuva kera icyo gihe rero arambwira ngo dufashanye nyene ibintu by'umuziki turafashana buhoro buhoro tuzakwisanga mu nyuma nyene turakoze featuring iyo ndirimbo yanditse yose baye ni wayanditse iyo ndirimbo yego kuko yagiye kuri account cyangwa yashize mu buryo iyo ndirimbo ni ya Kayla nyene niwe yashize mu buryo bwose ubona nyene ko abaye kumfasha bivanye n'ukuntu yahora yumviriza uko ndirimba aravuga nyene ndashaka ko dukorana ndabe ko nawe nyene no gufasha nyene akantu nyene ahubwo namufashe ko ni wamuha waririmbye indirimbo yose je navuga nyene ko ntuvuga ko niwe yamfashije nyene ariko nyine abantu barafise ukuntu baraba bagatahura ibintu nyene nuko ubwo tuzi ko ndirimbo nayo inye fake prophet nayo turimbe gato twumva nowadays kanisa mama is a big deal in a business sibona mutimira
Abanyarwanda twizihiza imitwaro yacu bazihikiza bakaneza kinamana nawe akatwemeza kora napasa ariko ugasanga bijyanye batuza nibo babikora mu bubari mu majoro nibo basorera abagore bacu bagasatura ariko ugasanga bijyanye batuza nibo babikora mu bubari mu majoro nibo basorera abagore bacu bagasatura Asante sana. Idiacha vitu kwa ndirimbo. Ndirimbo Ide la Jeremiah idoniwe Ndiyo ndirimbo gisha gukora ndirimbo. Idiacha gute like dusangize ni idea ta. Bo yaje ndirimbo vraiment yaje bivanye n'ukuntu je ndafise histoire yanje yarambaye ko bivuye ku bapasiteri biciye ku bapasiteri ibyo bintu byarambaye ko nyene Juma abapasiteri bo mwahuriye mboje narigeze kumva umukobwa ndamukunda sana uwo mukobwa nyene aramusengera ya okay aramura mu rushengero nyene arambwira shaka ko uva muri rwahegama gwa mukanyosha simba mbeba bagwita gute sindabwirwa mvuga ntudukwege gusa uvuga izina gwa mukanyosha gusa nibaza umukobwa aca yimenya aca yumva wenyene gusa yawe urumva aramuranye mu rushengero ndagenda hajya abantu umukobwa nibagira kuri Juma bavuga ko urukundo rukaze nibaza ya umukobwa aramwara nyene ntwaye hariya nyene asha no kubatizwa narabatijwe abapasiteri ndababamwe ndabaraba izina urapfa kwitwa Juma uba abapasiteri wowe nakubwiye ariko nakunda kubona mu bapasiteri hajya ageze umwanya wo gutanga ishikanwa ugasanga abantu bagenda bagatanga 500 200 igihumbi mugabo akazi umuntu atanze gusa 10 ukaca wumva umupasiteri ngo alleluya ingo kwanza ngahagaruka none kuranyereka uri ndege ugenda ugaruka ndabona amaviza yawe araje kuri wewe ndakubona ugiye mu ndege ugenda ugaruka ugenda za Amerika za Dubai naje bageze kuri ngiri ijoro natanze se n'uwo wanje asha ndavoma mwana yanje ndagiye naje muri Dubai yasha ubu ngira ngo naje mu mahanga n'abandi ndabona umuntu ko ndakubona ugenda ugaruka kandi abana ujya kurura rugo ndavuga n'indege ko sikora se n'uwo wanje ndavuga abapasiteri vraiment nyatari rero tunayumvira ko ivyo baba baravuze bitari ivyo n'ibyo kubera ko Imana yishurira kugira ya ikintu cyatumye mbona ko ivyo bavuze ivyo baravuga ko atari ivyo nuko nyine yarigeze kubwira umukobwa maze kumuhereza amafaranga yanje y'inkwano ndamutangiye inkwano yo kumutwara arabikora ikibyo umukobwa aramubwira ngo je sindi umugisha wiyo ariko arabona yuko je ndi shetani y'umuntu ngiye kumutwara kandi yakubye ko uyu mukobwa w'amavoyage yego nyuma kandi aragenda aramubwira umukobwa ngo ahubwo niko ndabona umugabo wavuye muri Amerika aje gutwara mu nyuma inyuma y'amezi 5 umugore nagize amezi 6 niko ndamubembere niko ndamubwira nyene tusubirane mbwo mukobwa aranganye babona abakobwa bizera abapasiteri higeze kubwira impamvu bikubwiye muhebanye oya ufatira n'ijambo kuri tiyamugisha ndagukurikira pasiteri ndamubwira pasiteri vraiment kuri bashaka kumubwira umukobwa kwe nimba nyine imana yetu doke niyo turaba nyene igihe basimana basimindure basi parce que je ndamukunda uyu mukobwa ashaka ko ndamuheba nibi doke kuko sinobaho none office umuntu yatuye wabinde n'idini sengera basiraho kubasi ivyo ngo imbere ko nagusengera ngo kwanza ndakubatize kwanza niyo nacegenda kwanza kubatizwa ndabatizwa aransengera aje kunsengera aramuhamagara umukobwa aramushira hajya mugabo ko maze kumukubita kode ko ari avuye muri Amerika mbaje kumutwara urumva ko mumaze kugira ngo zotwaga no muri Amerika umuntu umucumuje ko ushakiki umukobwa nyine biranga mundi mwangiye hariya arabwira umukobwa ngo yareka shareka je yaje gusanshaze gusa kumukura kubya muhungu ashe mugabo sumugisha abantu kure wenda gusumura avuye muri Amerika twarindiye abantu kugararindira n'ubu imyaka 3 iyo mbere y'amuntu ataramura ngo nacavuga we indirimbo vuma ndaza kuyandika niba mubare ubavuga iki yarongowe heho afise bakunda shoko amufise sinzi mugabo parce que mfise igihe kinini tutabonanye mfise igihe kinini ariko mbona gakuru yuko yararongowe ufise ako gakuru nabwo ararongorwa n'uko waciye usubira mu Islamu cyacu naciye usubira mu idini ry'iwanje parce que naciye mbona ko ari idini ry'ukuri yego
ikibazo rero ikindi kibazo kivuga ngo Simona yotirira urabona abo kantu bacinda kakunda bakura muri muzeya urabona abakatolika iyo dini arikunda abakatolika n'abantu amafaranga babo barayatanga ishikanwa babo bakakira amafaranga menshi mugabo gacu usanga barafasha abantu bafise amarufelina bafise ikibiki bagafasha abantu ugasanga Islam bafise amashuri bafise amarufelina y'abantu yifasha abana batishoboye abagwayi amafaranga y'abaprotestant ajaye usanga nabo bafise ibigo waje bigo navyo tuzi ibigo bitazwe wowe barafashije abantu benshi ndakuzi naje mu gufasha abantu benshi twaragukurikirana twaragukorera urumva andije bigo by'abaprotestant agiye gukora abimbwire gusa ikindi mwe hoje uravyumva icyo nicyo kintu cyama inspiration yo kuvuga reka nyandike indirimbo ariko weza reka tuvugishe ukuri urisi uko bitabaho cyangwa nuko gusa tutabizi Jamie si RSFT ndasiye kuba afise n'abagenzi ba pasteur mama bagenda hanze mu dukora kandi bagasanga bari kuramuma n'abagenzi bakanduma jewe ndabafise vraiment kabisa nje ndabafise wewe ndubako uko icyo barazanira kandi uzi ko aba pasteur nkabanyamanyanga wano nico vyumva none karabaye ego nico vyumva bafise amanyanga yabo anyway indirimbo yamaze gusohoka imaze iminsi 3 isohotse iminsi 2 by 3 banihenze ya 3 isohotse feedback imeze gute n'abantu bakira gute bimeze gute no feedback imeze neza presque Chimamanda ya ipostinze mugabo mu gihe ipostinze ahubwo feedback zo muri page nizo ziko ziraduga sana kuruta zo muri YouTube kuko nguma ndabanye na commentaire abantu mbe baciye bibaza ko je ni umukozi wa Chimamanda baramubwira nyene Chimamanda urabanye n'umukuru uyo muhungu akantu nyene gusa nguma ndaba abandi baka sinabase feedback mbi cyo kintu nyene cyane rese ko nakoze igikuga ciza abantu bagumye bambwira yuko wavuze ukuri mbere kwanza watanze na message no ubu ari umuririmbyi w'umupasteur umwisi bavuga iryo shengero no uyu pasteur ni genre n'umustar ndamuzi umuririmbyi w'ihero nabonye commentaire yo muri izo muzeya ngo ahubwo yavuze bike yari kuvuga byinshi kandi uko namuzi kuri iyo shengero yo muntu aha uvuga muri page ya Facebook page nyine wamuze cyane byinshi je namuvuga nke ucuvuga nyine umuntu nyine batavuga kimwe na nuzeya batavuga kumwe na nuzeya mano cumwumva okay reka tumure amatwi izindi ndirimbo by the way Prophets tugaruka zo kumumunga telefone 65 6 9 6 9 65 6 9 6 by the way tumvizwa ino ndirimbo tugaruka